Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mwerere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie hamwe na Olivier nizereye yuko ibi biganiro tugezemwo biriko birabafasha kuko ibi biganiro turiko tubikora tuvuga ku vyerekeranye n'ibikomere ico bita les blessures de l'âme kuko mwibuke yuko twariko turavuga ku kintu ngo mbega urinde hamba tugerageza kudekortika umuntu ni muhemu akaba mumbabarire mu muntu ni muhemu akaba afise umushaha akaba aba mu mubiri mu mushaha twarabonye yuko harimwo ibigumbagumba cyangwa amarangamutima hakaba harimwo ubugombe hakaba harimwo n'ivyiyumviro rero hari ivyiyumviro twaciyemwo vy'ubuzima vya kahise vy'ivyo tumvise ivyo badukoresha ivyo twakoreye abantu vyose biradukomeretsa kuko n'ivyo twakoreye abantu burya navyo biradukomeretsa hama rero ivyo bikomere bikaca bigira novuga ingene bideforma mu mushaha wacu mu marangamutima yacu uyu munsi tukaba turi abantu tumaze imyaka itari mike tugenda ducumbagira ku buryo ko dukikujwe n'abacumbagira natwe ducumbagira tukaca tubona cyane tukibaza yuko gucumbagira ari byo biri normal rero ijambo ry'Imana nico gituma ari cirore hari igihe urisoma ukavuga uti mpeje kwiranda konte yuko ncumbagira mpeje kwiranda konte ko hari ibintu bitameze neza sivyo objectif ya Bibiliya nk'icirori si ukugira rikwereke ibitagenda neza ariko ni ukugira rikwereke nature yawe nico gituma Yakobo avuga ngo iyo umuntu yiravye akagenda akibagira ngo aba yibagiye uko yari ameze Bibiliya rero iriho kugira twibutse uko turi kakubwira ati naho uri kuracumbagira muri wo hari yo gutambuka neza muri wo hari inkomezi zo gushoboza gutambuka neza muri wo waremewe gutambuka neza rero nico gituma natwe ibi biganiro turiko turagira nibibibutsa ngo muri mwebwe mwakiriye Yesu hari ububasha bwo gutambuka neza kandi iyo utambutse neza ukiza abandi bamugaye bari ruhande yawe abo bagenda bacumbagira rero turiko turavugana ku gikomere cahoje canke gutabwa nagomba kuba hano atari abaramutse mwibuke yuko nahejeje ndiko ndavuga ku vyerekeranye n'ivyadushikira muhira navyo ndagomba kubibandanya ko gatoyi mama ubandanye wihangana kabisa nongeye kusubira kubaramutsa no kuri vyamari ibintu vyiza cyane hari umuntu yigeze kutwandikira ko ndifuza ko muri sare muko murategura ivyo biganiro vyanyu umunsi umwe narabwiye ko nzofata amafoto basi ndazibike kugira mbone ivyo tuba turimwo ariko ndashimira cyane abantu bamaze iminsi badusengera ni ikintu kidasanzwe gikomeye bene data mudusengere mwongere musengera abafise umwanya n'umutima abumva mu mitima mwemwe yarabahaye umutwe wo gusengera abandi cyane cyane ariko barumviriza zino enseignement bakeneye kubohoka gukira ibikomere byo guhebwa no gutabwa n'ibindi byose tuzovuga bene data n'ukuri musengera abantu dukire non seulement twete ko turabivuga namwebwe muri ko murumviriza n'abakenewe kuvyumviriza rero Olivier rafa passer kuravuga ku vyerekeye ivyo byo kwibaza yuko je nibaza ko atamwana cyane cyane Bujumbura cyane muri Afrika muri rusange ko hari umuvyeyi guhana kwavuga ati ntibishoboka uyu je si mama si papa kuko ibintu bikunda vraiment mwava mutangananije narahanwe vraiment kandi ni byiza cyane guhana turaza kubiganira kuko hari igihe umuntu ashobora kumva umenga arijijanye imitima ati none ganatari muko muradushaka ko pressure y'abavyeyi tureke guhana abana tureke kubabwiza ukuri tureke kubabwira yuko ivyo bakoze ari iyo birijije rero tubumvirize kira umwanya wose donc non turaza kubiganira ariko ikintu cyose kirafise ikibanza cayo no guhana umwana birafise ikibanza cayo ivyo vuze n'ivyo kuba kurikiye kumbure ubwa mbere ikiganiro batumvirije icubutaha icubiheze babuheruka nariko ndavuga ingene kera hari igihe wasanga twashavuje mama hama ugasanga aracice mu kanwa ngwashe ngo ibyana ngo kuri ngo je nzobisubiza nkora bikuye narumva hama rero tukicarana na mukuru wanje yitwa Nziza benshi baramuzi hama nkavuga nti nukuri Nziza mbe nibadusubiza nibadusubiza iyo badukuye urumva tukabicishamo gatoyi mugabo jewe ça m'avait marqué hama ukumva yuko umenga uragize ubwoba rero
nca nsanga hariyo abana bariko baratumviriza uyu munsi n'abagabo n'abagore bamwe bafite imyaka 50 60 abandi bafite 30 n'iyirenga 20 ariko kubera amajambo abavyeyi bakoresheje bariko barabahana cyangwa amajambo bagiye barababwira ugasanga barayenteriyorije ku buryo yaba mu nzu yabo mugabo yumva yuko atayirimo sivyo kubera ingene yabaye traité akabaho. Tuzobona masike cyangwa turaza kwivugana ko masike ijyana n'umuntu novuga yatawe n'icyo bita masike du fuyan ni ukuvuga masike y'umuntu agomba kwepa y'umuntu agomba ahunga sivyo n'umuntu atagomba kwiyatasha aho uwabaye abandone agerageza uko bishoboka byose kugira yiyatashe amatane n'abantu ntibasubira kumuheba cyangwa kumwegezayo uyu rero wewe agerageza ibidashoboka gusa kugira ntafadike ni nacyo gituma niyageze nawe kurera abana usanga kenshi umenga ntabiyatashako niyo umwana aje kumuyambira ntabishobisho umenga aramuropusa kubera iki ntariko araropusa uwo mwana ahubwo atinya yuko icyo yatashije ko cyose gifinisa para repouser ndagisubiremo nuko kenshi abantu babaye muri icyo kintu cyakoje gutabwa bashika ahantu bumva yuko ikintu cyose bakwiyetasha ko kizosubira kibate hama mu nyuma akavuga iki akavuga ugasanga n'umuntu atiyatasha ko abo bantu rero kenshi bavivye ico kintu n'abantu usanga ni ukuri ikintu cyo guhumbirana niyo umugumbiye umenga ni igiti ikindi nokongereza ko hari n'igihe banka kwiyatasha kuko banka gusubiramo rushema familiale urumva avuga ati sinabironse kwa papa sinabironse kwa mama none nobitanga gute kandi nabona umenga burya umuntu wese yamasubiramo ico yabonye hari igihe buri tuvuga sangutse muri situation usanga ukoze kumwabonye kuko nico cabibwe muri wewe rero baca bagira tendance yo gufuya rero nabantu vy'ukuri bibaza igituma babaho kuko barateye ijambo ryabwiwe canke ama geste ibikorwa vyabayeho byagenze directement kuri identité yabo uriki wumva donc ibitutsi canke ishavu canke ugushavura k'umuvyeyi kwarakoze ko ibwina muri identité yabo ati jewe nibaze ko ntari uwo ngaha vraiment antuka je ndamushitse jewe vraiment bikunda kabisa rero ukasanga c'est une mise en question ntiwizera yumvire rero bene data ufite ico gikomere tuzobivuga peut-être na plus tard kubyerekeye ibikomere hamwe n'Imana hari igihe wibaza ati none Mana wandemeye iki en fait je sinumva igituma mbaho kubera tu doutes de ton existence urababara ibyina by'ukuri ariko nashaka nkuko nemeje kubivuga tugire ekilibre bijanye no guhana umwana kubwiza ukuri umwana kumuhanura kuko ukurahana umwana cyangwa ukuramuhanura hege hababara ni ego n'ubwibone bubabara c'est la chair qui a mal hari cyo twese tuko turavuga nawe ivyo ko tusabana batatu hari ubije kumubwira ati no ndaguhanye kubera hari ibintu wakoze bitari ivyo hamo abana n'aba manipulateur aussi bararira baca biriza bakiri toze ariko hari gihe kenshi baca bavuga amajambo donc ntunkunda donc none ga mama rero ntunkunda kubera wambwiye gucye canke je nzogenda amajambo nkayo idanda ukamubwira ati no wakoze bitari ivyo na ariko ni vyiza mu kindi gice yuko ufise ya myanya myiza mutari mu bivumvuri wereka umwana ko muri kumwe umwereke hakabaha equilibre mugatwenga mugakina ntazo ko amabone papa ahahamura gusa ndamubona hana gusa ndamubona nshishuro je mbona mama gusa ntabagura sinzi gutwenga nawe donc hakabaho uwo mwanya wo gutera inkuru wo kubazanya wo kuba proche kugira vyekiribwe ca kindi igihe umwana ariko arahanwa avuga ati no ce que tu fais ibyo kurakora sivyo sindabikanda biguhaniye ico vuze nico binyibukije umuntu ngo menga yari umugore sinibuka cyangwa umugabo umugore yarazigije ivyo kurya hama abizigije umugabo acatangura ati urabona izinjya ingene zizigiye acaravuga atereke nabigize exprès wabigize exprès avuga ngo ikindi gihe cyose iyo natetse ntiwigera umbwira ko nabitetse neza ati nagomba numve kugifise guyikora urumva rero ni nk'ivyo vy'umwana burya kenshi hari gihe wama ukarira umwana ariko mwereke da notre côté habeho umwanya ibintu vy'equilibre akavuga ati uyu arakara gose
ariko aranankunda gose sivyo aramfata umwanya de mu makale umwanya wo kugumbira umwanya wo kumubwira ko mukunda umwanya wo gukina nawe bihwanye n'imyaka arimwo umwanya wo kujana ahantu akaguherekeza kumva yuko uri fier nawe ariko akaba n'umwanya wo kumukosora no kumugarura mu nzira yo rero ingorane kenshi nk'abantu b'abavyeyi dukunze kugira nuko hari igihe hagera ukamenga uri umusurveya murabona baba surveya bagongohi bamwe mu ishuri ikibazo nta n'isoni wabonye garuye wari ugasanga nivyo umwana yamako niyo upfa kugurura kana umwana ukabona aratarutse urumva ukabona aratarutse niyo equilibre ishobora kubaho rero iki nashaka kongereza ko imbere yuko tubandanye ni byiza mfati nico gituma uko twumviriza zinya enseignement zidutabara kugira tukire kuko ndushobora gutanga ico utahawe nukuri umuvyeyi wese yowe ko arumviriza ntiyite ku mwikomo afata umwanya wo kuja imbere y'Imana aruhuke n'izansemwe ziratuma by'ukuri dukira rero iyo ukize n'abandi baca bakira cyane rero nk'uko turiko turabivuga turabona no muri Bibiliya yuko hari abantu bavivye amaroje baravivye gutabwa twaravuze ku buzima bwa Yosefu kujya Natali yabivuze Yosefu n'umuntu anyigisha gose bene data hariyo ugutabwa n'ugutabwa iyo watawe n'umukorege ukaba rejete n'umukorege cyangwa mu boss ku kazi birababaza n'ivyo ariko guhebwa cyangwa gutabwa plutôt être rejeté par donc son frère ou sa sœur ni kintu ses parents ni kintu kibabaje gose kuko kigushikana ahantu umenga ngo mbega mbereyeho iki hariyo abantu bariko baradukurikira uyu munsi bari ahantu basa n'abibaza bati mbega mbereye hiki kuki ndiho ngaha kwisi ni iki mbereyeho ngaha kuri iyi si sivyo donc turabibona no buzima bwa Mose twarabivuze ko Mose turabona yuko baje kwica abana Mose agakurira kwa Farao akabona n'abantu badasa kumbure ku rukoba ntibasa mu mubiri urumva yarabona yuko ari ibintu kuri we bitandukanye n'ivy'abandi bafise bihora bishika nk'abana bacu bari ngaha mu mahanga bakaza bakatubwira bati papa na mama kubera iki je mfise urukoba rusuku akamubaza bati ukamubaza uti kubera iki uvuze ivyo akaca kubwira ati oya kwishuri barambaza rimwe na rimwe kubera iki nsuku ntasa nabo habura ivyo ndabishura niki donc ugasanga umwana ntari fiere nuko ari ni nkuko hari abantu muri mwebwe bumva yuko umenga hari traitement de faveur bataronka kubera uko basa cyangwa ico badafise cyangwa uko batava mu muryango kanaka ugasanga rero muri bo harabakuze badeveloped ikintu cyo kwescroka cyo kubesha abandi kugira abashi bashobore gupasa gatoya urumva ariko twaravuze rero yuko uyu muntu ameze uko ikintu kice kiba muri we aca yambara mask y'umuntu aguma afuya ni wa muntu usanga ibi rero biraba no mwishengero bene data wokomerekera mu nzu uvuga uti mfise abavyeyi b'abapagani ariko gukomerekera mwishengero ndazara abantu bariko baranyumviriza qui ont senti cyangwa qui ont été réellement rejetés bumvise yuko batawe mwishengero ivyo birica kuko mu nyuma ikintu bici bigira ko efe ku muntu yabaye rejeté ni wa wundi uca usanga après ava muri eglise aja mu yindi sivyo uko agera ahantu mu mwanya wukunywana n'abandi nimba yarabaye rejeté muri iyo eglise amaze y'imyaka 2 uzosanga chaque fois agira kwiza imyaka 2 ategereza kuca ahindura eglise sinzi ico nataravuga ikintu nukongereza ko ku bantu babaye rejeté bafise iyo masque du fouillant non seulement arahunga n'ivyo ariko nahagumye mu dufate ko hagumye aca yambara akwereka igicapo kitarico donc le faux a masque itariyo kubera ari créer monde n'abantu bafise capacité yo kwikreera isi à vivre dans le monde des idées bizarres kubera iki kuko nashaka yuko umenya we ukuri umva yarakomeretse ku buryo umenga arakreya ibisita bituma ataza kwemera yuko mumenye bwina rero n'umuntu atazoba vrai kenshi rero hari n'igihe wiro tuvugasanga abantu bakomeretse muri ico gihe baprefera kwimva ugasanga abantu Jean bakarose barota yo n'amafisi ibi yo mba mu muryango umeze gucya ugasanga bamba
bafise ivyimviro bindi hari igihe bakriya ce monde parallèle kubera kuko bababajwe babaye rejet bakibaza ati no kriya iyi si ibi byumvire no kriya iyi identité abantu bonyakira ya nivyo nkuko Nathalie yareka aravuga baragerageza gufuya mu buryo bwose bushoboka gushika no ku buryo bambara barafise n'ingene style vestimentaire ari ya yindi ituma plutôt aba yaparisa gake canke atagaragara mu maso y'abantu wa wundi qui va pas sortir du lot kuko ukugene yambaye sivyo niyo ariko arakuvugisha amaso yiwe iyo uri kuramuraba avuga aguma arafuya n'amaso ntashobora kuguhanga mu maso avuga aguma afuya kubera iki kuko yumva yuko ari rejete kandi icyo atinya ni iki ni ugusubira kuba rejete rero kugira ntabe rejete ifa yuko aboneka rumwe possible sivyo arashobora no kuba ahantu ari muri association turiko turavuga mu mwanya nko muri eglise ugasanga ibikorwa vyose biba niyo biparticipyemwo ni ukuri hari igihe ushobora kugira liste ukibagira kumushiramo rimwe na rimwe niyo twavuze hari abantu kubera ibikomere usanga no mu matamperama yabo vy'influence ukibaza ngo n'umuflegmatique cyangwa ukibaza ngo n'umuntu aciye bugufi ariko ari ukubera ivyo bikomere agerageza gufuya umuntu atavuga ngo basha ngo ujya muntu ngo nta muntu ndabona ari humble nkawe ngo ntiyiyitirira ibintu ntiyikwegera k'ibintu niyo yakoze ibintu umenga ive passer inaperçu urumva nagomba kukubwira rero hari igihe rimwe na rimwe usanga vy'ukuri ari guca bugufi ariko ahandi ntagomba yuko bamurumarka kubera ivyo bikomere twavuze n'ikintu usanga atagomba kwiyatasha kuri bene data kubera iki kubera yabaye rejete abo yihaye baramuhojese none yihabo bashasha basubire bamurojete nico gituma twebwe nk'abana b'Imana dukwiye gukundana urukundo atabujyajya burimo niyo Yesu yavuze ati ikizogaragaza ko muri abigisho banje nuko muzokundana vy'ukuri ikindi nokongereza ko n'umuntu nawe nyene agerageza kuja dans la perfection kubera iki kuko baramucira ibanza canke baramukumiriye bijanye n'icari bisigura ko azogerageza gukora ico ashoboye cose à la perfection neza cane kugira mu mwakire n'umuntu azagerageza gufukafuka gukora neza kugira agerageze yakigwe mu bandi rero umuntu nk'uyo yamagerageza since biragoye yuko Imana itamukijije ngo abohoke vy'ukuri yamusanga abona ko abandi bose bafite imiganirane yo kumukomeretsa ikintu cyose gishitse mu buzima bwiwe kitajanye n'ico yari yifuza cyo gati rega bashaka kunta nkuko nje narabimenyereye rega n'ikintu cyose kibi coshika akibona muri rusange muri kumwe n'abandi bantu abona ko umenga c'est une attaque directe kuri we kuko yamabona umenga abantu ko baramukumira rero malheureusement nkuko twabivuze kenshi iyo kuraba ufise ico gisebe wamuhamagara abantu bakanakurojeta rero mugabo sinashaka ko ntitwobihereza muri aka kanya ubu unye tuzofata kandi kanya ko kubivuga ko kubishimangira ko ariko ndasenza Imana idufashe idutabare vy'ukuri abantu bafise ico gikomeye cyo gutabwa Imana idufashe twese d'une façon d'une autre nkuko twabivuze twarakomeretse ariko Imana dutahore ko twakiwe nawe mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye namwe ho muri amen.